Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi w'ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye wamubana nanje mu kiganiro c'inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano ndakuramukije nkwifuriza amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Nyemera rero ndaguha ikaze kandi nkwifurize guhezagerwa biciye muri ano majambo ugiye kumva, kandi niwugurura umutima ukayaha ikibanza uraza kunguka byinshi. Uno munsi iyo twitegereje mu buzima bwa misi yose turabona ko umuntu akenera byinshi kugira ngo abeho. Hari ibyo ashoboye kwironkera n'ibindi akenera ku bantu, yamara n'abo bantu ahanze amaso bashobora kunanirwa. Igihe rero byakunaniye nabo waruhanze amaso bakananirwa, mbere hari n'abitora abapfumu kugira ngo babatunganirize, ariko ivyo byose birananirwa. Niho rero umuntu aheza agahindukira akaja kurondera inyishu ku Mana biciye mu gutanga imitwaro kugira ngo abakozi b'Imana musengere canke nawe ubwe wakisengera. Gusenga rero ni ikintu ca mbere, kandi niho inyishu zizanana igihe handi hose zabuze. Uno munsi mu majambo tugiye gusangira ndashaka kuza gutahura ko amasengesho ashobora guhindura ubuzima bwawe. Tukivuga kuri uko gusenga, harabaho ibihe usenga ukumva ijuru riruguruye, inyishu zikaza zihuse kandi bidatevye. Ikindi gihe ugasenga n'inkomezi zawe zose ariko ukamera nk'ubiba mu muyaga. Ico gihe inyishu wumva yonyene n'agacerere, ukumva ko Imana atacivuze, no mu mutima wawe ukumva ko ubugaragwa ari bwinshi, ivyizigiro ukumva nta bihari. Muri ivyo bihe hari igihe umwe yishurwa n'ingoga, abandi bagateba mu bugaragwa. Naho ushobora kwibaza ngo mbega Imana iri hehe, menya ko Imana irera, umuntu nawe ntashobora gutahura ubudahangarwa bw'Imana. Muri ivyo bihe vy'imibabaro, ibihe byo guhagarika umutima no kuremerwa kubw'imitwaro wikoreye, ibibazo biba byinshi ariko inyishu zikaboneka ko ari nke. Inshuti yanje unyumviriza, igihe cose tuje imbere y'Imana tube twibuka ko igihuzu cari gikingiriye ahera catabutse. Bisigurwa ngo turemerewe kuza imbere y'Imana, kandi Imana ikadutega amatwi ikatwumviriza. Kwishurwa biva ku migenderanire dufitaniye na Yesu Kristo, kuko ata kintu na kimwe twoshobora kuronka ku Mana bidaciye ku mwana wayo Yesu Kristo. Gukomeza rero iyo migenderanire ni kugwiza imyanya yo kubana nawe. Ivyo bituma turushirizaho kumumenya no kumenya ibyo tugombako, kugira ngo uhuze n'umutima w'Imana. Ngaya amasengesho 3 nateguye kukuyagirako, kandi aya natahujwe ko kuyatangurirako bihindura ubuzima bw'umuntu, kandi bikaba byotuma aronka inyishu y'ibibazo vyiwe canke imitwaro yiwe. Igihe cose uje imbere y'Imana banza kwitahura uriwe. Uri umunyavyaha, Imana nayo irera kandi iragororotse. Byari byiza rero kuvuga ati, Mana janjagura umutima wanje unkuremwo ibibabaza umutima wawe. Ntushobora kugira ico wokwitega imbere y'Imana uje imbere yayo mu gusenga mu gihe utabanje gutunganya umutima wawe, kuko Imana yera bigusaba ko nawe wiyeza kugira ngo bibe mu migenderanire myiza nayo, maze ugire ico uyitega ko nk'inyishu z'imitwaro ufise. Iyi ni intambuko ya mbere yo kwiyugurura ngo Imana ikukoresha ibikomeye. Ariko kandi banza utahura umutima w'Imana. Uko Imana ikora bitandukanye n'uko umwana w'umuntu yobikora, kuko ivyiyumviro vy'Imana sico kimwe n'ivyumviro by'abana b'abantu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ikindi kintu wokora bwa kabiri, nk'isengesho ritegura uwo mwanya wo kugira ngo Imana yugurure ingomero zo mwijuru iguhe inyishu z'ibibazo vyawe, warukwiye kumenya ko ibyo witeze ku Mana wobironka mu gihe bihuye n'umugambi wayo. Kubw'ivyo ni byiza kusaba Imana ikakwereka uko uhagarara naho ukorera, kugira ngo Imana ikorane nawe kandi gukoreshe ibihuye n'ibyo yagombye gukoresha mu bwami bwayo bivuye ku mugambi wayo. Mw'isi umwana w'umuntu ntiyaje kugihamana, ariko waremewe kugira ngo wamuyihe icubahiro
kandi kugira ngo wamutunganye ibintu byose biriho ku isi, ibyo usanga bigukikije, isi washizweho uyikorere neza, yamana itoto n'akanovera, kandi ivyo ubironkeramwo inyungu. Nico gituma iyo ubifashe nabi bibabaza Imana. Si ibintu gusa, yamana n'abantu mubana. N'ivyononekaye Imana iba yiteze kugukoresha kugira ngo ugarukane akanovera kavyo. Inshuti yanje unyumviriza, ngaha rero ico wotahora kumenya nuko gukorana n'Imana muri ubu buryo bifise ingaruka nyinshi, mbere ugahakwa no kwasiga ubuzima. Ariko hamwe n'ivyo, ibi ntibikwiye kuguca intege ngo uhebe gukorera Imana. Utegezwa kwemera izo ngaruka, aribyo bita amariske, ariko ugashishikara kwizigira Imana, kuko uyizigiye ntiyigera amaramara, kuko uyizigiye ntiyigera imutererana mu ntambara. Isengesho rya gatatu wari ukwiye gutahura ko nimba uri umukozi w'Imana cyangwa ukaba wifuza gukorana n'Imana, wewe uri umuntu w'inyama n'amaraso afise inkomezi nke. Kubw'ivyo gukoreshwa mu bwami bw'Imana ibintu bihambaye, ibintu by'ibitangaza, wewe ubwawe ntiwobishikako Imana itigaragaje muri wewe. Nico gituma wari ukwiye kuvuga uti, Mana niwigaragaze biciye muri jewe. Ico gihe rero wowe uvuze ngo hari ibikorwa nkwiye kugukorera biri imbere yanje, yamara jewe sinobishobora, nugerere muri jewe, hama bijye bikorwa bikorwe, maze abantu ntibabone jewe jenyene, ariko babone Imana muri jewe. Dusome ano majambo dusanga mu butumwa bw'izo bwanditswe na Matayo igice ca 5 ku murongo wa 16. Duhere wanashaka kuri murongo wa 15 havuga ngo, nta bodomeka itara ngo baryubike kw'igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. 16 rero, abari ku muco wanyu bonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze Se wo mwijuru. Nashaka guca akarongo kuri aya majambo avuga ngo babone ibikorwa byanyu byiza, bahimbaze Se wo mwijuru. Kubera iki aya majambo avuga ko bakwiye guhimbaza Data wo mwijuru igihe babonye ibikorwa byiza biri muri twebwe? Twebwe nta bikorwa byiza dushobora gukora byotuma abantu bahimbaza Imana igihe Imana itari muri twebwe. Kuko wosanga umuntu akorera muri kamere y'umubiri gusa, akabikora uko avyumva, maze agashimwa n'abantu, ariko abantu ntibashima Imana kubwiwe. Abantu bashima Imana kubw'umuntu igihe Imana iri kurakoresha uwo muntu, kandi igihe Imana iri kurakoresha uwo muntu imukoresha ibintu bihambaye, ibintu bikomakomeye, bimwe abantu bashaka kuvuga ngo ibi nta mwana w'umuntu ari kubishobora. Iki ni igitangaza. Byitwa igitangaza rero kuko umwana w'umuntu bimurengeye gutahura, kandi ko bigaragara ata muntu yopfa kubikora gutyo. Ni ukuvuga rero ngo igihambaye kurusha nibi bintu bibiri. Imana ishaka kwikumenya, kandi ca kabiri nuko Imana ishaka kuyimenya by'ukuri. Imana ishaka kumenya, kandi ishaka kuyimenya by'ukuri. Aya majambo kumureze ugaruka ku wundi munsi. Abantu benshi bo kwibaza ngo by'ukuri none Imana yo bitanzi yarakuremye, uri mu gitigiri c'ibindi biremwa, ariko ikuzi gute? Umaze gutahura ibi bintu, haba hageze rero kuyikorera. Ngere nongere nkwereka yandi masengesho usenga kugira ngo by'ukuri Imana ibananye kubana nawe muri urwo rugendo watangwe rwo kuyikorera, kandi ukaba wiyunze nayo muri mu migenderanire myiza. Dusomye mu gitabo ca Zaburi y'107 umurongo w'8 n'umurongo w'9, hano ano majambo aravuga ngo, abo ni bashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu, kuko haza umutima ufise inyota n'umutima ushonje awuzuza ibyiza. Muri ano majambo nashatse guca akarongo kuri ijambo rivuga ngo nibashimira Uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Gushima, uno mwanditsi w'Izaburi hari ibintu yerekanye bituma abantu bakwiye gushima Imana. Imana ikora ibikorwa bitangaje ikabikorera abantu, kandi Imana igira neza, ihaza umutima ufise inyota n'ushonje ikawuzuza ibyiza. Ushobora kuba wibuka kenshi wari ufise inyota yo gushika ku kintu. Ushobora kuba wibuka
igihe wari ushonje wabuze ibyo kurya. Ushobora kuba wibuka ca gihe wari ufise ubukene bukugarije. Mbega uribuka ca gihe utari ufise aho kuba? Uribuka ca gihe wari urwaye canke urwaje? Uribuka ca gihe wari mu manza abantu bakurenganya, Imana ikagucira inzira? Uribuka hantu Imana yagukuye mwirinde rikomeye igihe abo witura bose ataco bagufashije? Uribuka biriya na biriya? None ishimwe wahaye Imana uragibuka iryo ari ryo? Ikintu ca mbere rero uje imbere y'Imana ukwiye gukora ni kuyishimira. Imbere y'uko uzana ibindi vyose usengera by'imitwaro, no kuyishimira kuronsa ako karyo. Twavuze kare ngo ubanze wisuzume uri we, kandi twavuze ngo umuntu muri kamere yiwe ni umunyavyaha. None rero iyo umaze gutahura icaha cawe uje usaba ikigongwe, hama ikibereye kindi ni gushima. Hari ibyiza byinshi yagukoreye, bimwe ntushobora no kuvyibuka. None rero ishimwe nurihe Uhoraho. Niko umwanditsi w'Izaburi yatubariye. No muri Zaburi ya 95 umurongo wa 2 na 3 haravuga ngo tuje mu nyonga ziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo, kuko Uhoraho ari Imana ihambaye, ni umwami ahambaye asumba ivyigwamana vyose. Haleluya. Nshuti yanje unyumviriza, Imana irashaka kuyegera uje kuvuza impundu biciye mu ndirimbo n'amatazirano. Benshi mw'ishengero ry'Imana usanga baririmba, ariko uko baririmba bakabikora mu mubiri, batafasha akanya ngo biyumvire uwo barengutse imbere, batiyumviriye uwo bariko bararirimbira. Kuko kumenya uwo uririmbira ko ari Uhoraho n'ingene wo bikora biratandukanye nuko wari usanzwe ubikora. Bamwe babikora kugira ngo banezereze abarongozi, abandi bakabikora kugira ngo banezereze ikoraniro riba riraho uwo munsi. Ariko ni mu ngoro y'Imana, ni kunezereza Imana, kandi kubikora neza umutima uciye bugufi, uri kurayiha impundu, bikora ku mutima wayo, hanyuma ibibazo byawe bikabaronka inyishu. Niko ndavuga rero ngo nk'umukozi w'Imana, igihe wafashe ingingo yo kuja mu ntambuko nshasha yo gukorera Imana, bikore umutima bikunze kandi umutima urimwo amashimwe ushima Imana. Ikindi ca kabiri cyo kuzirikana igihe uri kurasenga ni isengesho rifise ibikwiye, isengesho ryuzuye. Abantu benshi bafise ukuntu bosenga bakoreje amajambo yabo, ariko mu majambo menshi ukaburamwo vy'ukuri isengesho ry'ukuri ryokora ku mutima w'Imana. Y'amaraso yiwe ni yanyeza gose, ntaco mpagukira nk'amaraso y'umukiza. Yesu Kristo rero yatwigishije ingene dukwiye gusenga isengesho ryuzuye ririmwe ibikenewe byose vyotuma dukora ku mutima w'Imana, igashira umutima wayo ku byo dusaba kandi kabiduha. Niri sengesho tubona mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo igice ca 6 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 13. Niri sengesho rero umwami Yesu yigishije abigishwa biwe, nuko musenge mutya muti: Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba nibe mw'isi nkuko biba mwijuru. Uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nkuko nako tubabarira abaducumuyeko, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi. Kuko ubwami, ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Nshuti yanje unyumviriza, ngira isengesho ryuzuye. Ni kubera iki navuze nti ni isengesho ryuzuye rikora ku mutima w'Imana? Icambere wabanje guha Imana icubahiro mu kuvuga ngo izina ryawe niryubahwe. Kandi natangwe kare mvuga ngo mu bintu byatumye uremwa canke ico waremewe ugashira uko kw'isi ni kwamuhesha Imana icubahiro, nawe ukayiha icubahiro. Mwibuke ko navuze ngo ica kabiri ni kwamubungabunga isi washizweko kugira ngo yamane akanovera kandi yamisa neza. Arashishikara rero muri risengesho akavuga ngo ubwami bwawe
nibuze. Biraryoshe kandi birahimbaye igihe wemeye guha Imana ikibanza ca mbere umutima wawe kugira ngo iziganze nk'umwami. Nuko kuvuga rero ngo ubwami bwawe buze, bubanza kuza mu mutima, maze imitima yose imaze guhinduka y'abariho bose, ubwo bwami buba busasagaye, buba butsimbataye ku isi yose. Rero ubwami bukwiye kubanza kubaho muri jewe imbere y'uko bubaho mu isi yose. Biruko rero ibyo bibiri ni ibintu bikwiye kuza mu kibanza ca mbere kandi bifise igiciro kinini imbere y'Imana, kuko byerekeye Imana, kandi kubikora, kubivuga no kubibamwo nibyo bigaragaza by'ukuri kw'Imana twayubashe nk'umuremyi. Rero isengesho ry'umwami Yesu ni isengesho rihambaye cyane. Isengesho rigira gatatu ngomba kurangiriza ko ni risengesho nawe wo kwisengera kugira ngo aho ubaye n'ibyo urimwo bishobora kugenda neza kandi utekaniwe. Hari akarorero tubona ko umuntu yisengeye gasenga neza, ni umuntu yitwa Yabesi, tubona mu gitabo ca mbere c'ibyo ku ngoma mu gice ca 4 ku murongo wa 10 niho tugomba gusoma. Wa murongo wa 10 rero mu gice ca 4 cyo mu gitabo ca mbere c'ibyo ku ngoma haravuga ngo Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati, ico mukampa umugisha ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ivyago singorwe. Nuko Imana imuha ibyo yasavye. Haleluya. Mugenzi, ndashaka wigire cyane kuri isengesho ry'umuntu yitwa Yabesi. Kandi Yabesi yabayeho kubw'umugambi w'Imana, kandi reka nongere ndakuvunira akagohe kucatumye Imana yumva gusenga kwiwe ikamugirira neza. Nuko n'umubyeyi wiwe igihe yaramutwaye imbanyi yubasha Imana cyane, akemera kuba mu mugambi wayo, akabona ko ariyo byizigiro vyiwe kw'ivyo agomba, na cyane cyane byari mubabaje ata wundi muntu yo mubera inyishu. Ikibazo c'ubugumba bantu b'Imana si umwana w'umuntu yo gitorera inyishu. Ababizi murabizi, abatararonka amahirwe yo kuronka uruvyaro benshi barirutse hirya no hino, bamwe baja ku bapfumu, abandi baja kwa muganga, ntibaronse inyishu, abandi baja mu masengesho, ariko nabugingo n'ubu hari abatararonka inyishu. Kumbura isaha y'Imana ntiragera. Yabesi rero yiswe iryo zina kuko umuvyeyi wiwe nyina muvyara yavuze ngo namwise Yabesi kuko namushikanye bingoye, nkuko tubona ngaha ku murongo w'9. Rero Yabesi rero Imana yamuhezagiye akiri mu nda kwa nyina, kuko ngo n'igihe yarakivutse yarusha icubahiro n'abandi bose bavukana. Nyina rero avuga ngo namushikanye bingoye. Yabesi mu isengesho ryiwe tubona by'ukuri ko yasenze umutima wiwe uri ku Mana, yasenze isengesho rihuye n'ubugombe bw'Imana, biboneka ngo yakoze ku mutima w'Imana. Bibiri twereka uwundi muntu yasenze agakora ku mutima w'Imana yari Dawidi, kubera ko umutima wiwe wari uhuye n'umutima w'Imana. Nongaha twokwemeza ko umutima wa Yabesi wari uhuye n'umutima w'Imana, kuko iri sengesho yasenze uburyo Imana yamurongoye muri iryo, ubona ko yavuze ibintu bikomakomeye cyane bingira akamaro. Arangije gusenga ngo Imana imuha ivyo yasavye. Yavuze ati, ico mukampa umugisha. Abantu bose bifuza imigisha. Hari n'abandi bantu batanga imigisha muga bidashika, bakayatura gusa ngo cakira umugisha, cakira umugisha. Abantu bakazotahira muri cakira umugisha gusoka bacakira, ariko bazowushikira ryari ngo bafate mu minwe by'ukuri bawubemwo. Ni kubanza kumenya neza urutonde babahawemwo uwo mugisha ubwabo bameze gute, Imana bayihaye ikibanza kihe, uwo mwanya bari mu mpwemu yihe. Mbega babaha iyi migisha bo bavuga ngo cakira bari mu mpwemu iyihe? Ikibazo kiraha kandi gihambaye. Yabesi rero ari mu rutonde rw'Imana,
yisabira umugisha. Yongeye gusaba ngo wungure urubibe rwanje. Yasabye Imana ngo imwagurire akarere, abe ahagutse, aganze ahagutse hanini. Ninde muntu no munsi atifuza itongo rinini? Tufatiye henshi mu bisagara usanga amatongo azimvye, amaparisera azimvye, ko n'akantu gato usanga kagura amafaranga menshi atokwifuza parisera nini. Ninde mwami musi y'izuba yoba aganza akarere gatoyi atokwifuza ko nawe aganza igihugu kinini canke ubwami bwagutse? Nta numwe. Ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Benshi baratemvye, bakoreye Imana, ariko igihe kiragera ibyo bari biteze birateba, baradendebukirwa basubira inyuma. Baraguye, uno munsi bibereye mw'isi. Harahiriwe abantu ibyizigiro byabo biri mu Mana, kuko abo irabaramira, niyo yonyerera ntatembe ngo ashike hasi, kandi Imana ikamuvyura. Nshuti yanje kuranyumviriza, ushobora kuba waratemvye ukagwa, ariko ibyizigiro biracariho. Niyo wokumva aya majambo y'Imana ukagarura umutima, ugasubira ukiyegereza Imana, yokongera ikakuvyura, igasubira ikaguhagarika, kandi ikakwambika ubushobozi n'inkomezi nshasha, hama ikongera ikagukoresha. Haracari ivyizigiro. Yabesi yongera kuvuga ngo ukandinda ivyago. Mugenzi, ivyago ni bibi. Urazi umubabaro w'umuntu yapfushije, yabuze uwakunda? Urazi umubabaro w'umuvyeyi yakoreye imbanyi? Urazi umubabaro w'umuntu yasenyukiweko n'inzu? Ivyago ni bibi. Hari ikindi kintu yarangirije ko avuga ngo ukampa singogwe. Hewe amagorwa ni mabi. Ariko kugorwa bisigura iki? Umuntu wese yobisigura kutandukanye, ariko uwo bisigura neza ni uwagowe, kuko avuga ubuzima yabayemwo canke ubuzima arimwo, akerekana ukuntu bimubabaje, akerekana uburemere bw'izo ngorane arimwo. Uwagowe ntagira icepfo ca ruguru, uwagowe ntagira n'umwe atakambira, uwagowe ntagira ico yiha. Uwo abayeho kubw'Imana gusa, na wa wundi yifuza urupfu akarubura. Ntukifuza urupfu, ntukagerageze kwiyahura. Nubwo bimeze gutyo, haracari ivyizigiro. Nta kure Imana itokura umuntu, nta nahitona mushikana heza. Hariho ababitanguranye ariko bapfuye kare bakabisiga. Hari n'abandi batabironse ariko bagize iherezo ryiza, bitewe kuzobanaho n'Umwami Yesu mw'ijuru, arabageni na warumukwe. Wewe ukiriho uri muzima, niwongere urondera Imana. Birashoboka kuva mu buzima urimwo ukabaho nawe ufise ibyo ufungura. Birashoboka kuva mu buzima urimwo ukabaho nawe ufise ahuba. Birashoboka wa munyeshuri we ko nawe Imana yo guhindurira ukiga ukabitahura mw'ishuri hama ukamenya. Ariko kandi ukora ibyo ujejwe, wirinde gusamara no gutakaza umwanya. Hamusenga Imana n'umutima wawe wose, wirinze kandi wihanye yibabaza. Irakugirira neza, kuko niyihinduranye ibihe, bamwe ikabanyarukiriza abandi kabatevya ku mpamvu zayo. Ntiwobaza Imana kubera iki ibi bintu byabaye. Ntaco woshobora kwiha Imana itaguhaye, ntibikunda. Ahubwo mbere n'ababifise biciye mu nzira mbi, Imana ishobora kubibaka. Ni benshi bagiye bahomba, hari n'abandi bapfuye kare bakabisiga. Harahiriwe umutunzi yabironkeye mu nzira nziza, kandi akaba ariko abyitwaramwo neza mu guhesha Imana icubahiro. Haragowe umutunzi yabironse biciye mu nzira mbi, waragowe. Harahiriwe uwutararonka byinshi, ariko umutima w'ukiri ku Mana akabaho yubashe. Mugenzi uriko urankurikira, hamwe nawe wowe mfatiye mu nzira, ndagomba kwibutsa ngo hari ibintu bitatu utegerezwa kubanza gukora igihe cyose uje imbere y'Imana gusenga. Nukwitahura, ni kubanza kwiyugurura, ukarondera gutahura umutima w'Imana. Uko kwiyugurura ni guha umwanya Imana kugira ngo ikuganze. Ica kabiri ni kurondera gukorera mu mugambi w'Imana, bisigura ngo kurondera gukora iby'Imana igomba, atari gukora wewe ibyo ugomba. Kurondera gukorera mu muhamagaro w'Imana. Saha hariho hose ukwiye gukora
si ibyo aribyo byose ukwiye kujamwo ngo uvuge ngo uriko urakorera Imana. Icya gatatu ni gusaba Imana rero kugira ngo igukoreshe, yigaragaze muri wewe. Amasengesho ni atatu. Ni isengesho ukwiye gukora ushima Imana, kandi mu buryo ukora abantu bashima Imana ku bwawe. Isengesho rya kabiri ni rya rindi Yesu Kristo yatwigishije, kandi isengesho rya gatatu niryo nawe ukwiye kwisengera kugira ngo wisabire imihezagiro nk'uko Yabesi yabikoze. Wumva umutima wawe uhagaze gute uyu mwanya? Harakwiye ko ufata ingingo ukizuza n'Imana kugira ngo Imana igukure mu buzima urimwo. Biroroshe ni wature muri aya majambo make yuvuga uti Mana muremyi wanje, ndigaye kubw'ubuzima ndimwo ntaguhesheje icubahiro, narazimiye none ijambo ryawe rinkozeko. Ndatahuye ko mu kugirira imigenderanire myiza nawe ndakubashe aribyo byotuma mbaho ubuzima bunezereye. None rero nungiriye ikigongwe umbabarire, nunsubizemwo intege, kandi umpagarike mu bushobozi bwawe mu nzira nshasha, kandi wongere unsubize mu nzira yo kugororoka, nkukorere mu nkomezi. Umaze guhindura ubuzima bwanje, wigaragaze biciye muri jewe mu byo ngenda nkukorera. Wamumpezagira mu buryo bwose. Amen. Dusenge. Habwa icubahiro Mana Data wa twese uri mu ijuru, kuko wampaye ijambo nsangiza uyu yanyumvirije. Ndagushima kuzi ubuzima arimwo, ariko kandi ndagushimiye ko uyu yari yarasubiye inyuma, n'uyu atari bwakizwe, ko wumvise ugusenga kwabo n'ukwatura kwabo. Nifatanije nabo mu kugusaba ngo amaraso ya Yesu Kristo umwana w'ikinege ababoneke ko aboze gose, ibibarega byose bikurweho, kuko baciye bugufi mu mitima yabo. Ubakure ko amadosiye yabo mabi, kandi amazina yabo yongere kwandikwa mu gitabo c'ubugingo. Ubashoboze mu ntambuko yose batera, ubakomeze, kandi mpwemu yera abarongore kuri iyo ntambuko nyene, ahindura ubuzima bwabo bw'impwemu, kandi abakoreshe. Ndasengeye abarwaye ngo ubushobozi buvuye mu ijuru bwururukire muri bo mu izina rya Yesu. Ndakankamiye ububasha bwose bw'indwara. Umuntu wese yakira igitangaza kivuye mu ijuru, kandi ugikorera uhoraho uzomwibutse kugushimira. Nanje uhoraho ungirire neza. Senze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Wakoze mugenzi ku kanya wampaye ukanyumviriza. Uhoraho gukomeze naho ubutaha. Ico cari ikiganiro Inkuru Nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.